kwa kangahe mungu yavuze tuzana amazi namse muka grand frère agwaye hama aja mu bitaro kiye mu bitaro ivyo bamama ntavyomenyereye arambwira ati jewe ibise vyaheze arambwira ati amazi yaheze arambwira ati ubu nyene baprogramye kumbaga hanyene amen ndashima imana biciye mu yerekwa yahawe umwungere wacu twaduje gusengera amazi ndayana amen ndizera ndayanwa aja muri bloke agiye ngo agiye kumugira operation imana irakora ko kanyuma aravyara neza yarushe ariko aravyara umwana akomeye dukomere Yesu amashi menshi yagize neza haleluya ndashimira imana ikindi umugabo wiwe ni mukuru wanje herace nk'imyaka 4 tutavugana katuvukana amen amen apara ko anzi nka mutoyi wiwe ubanzi nk'umukozi w'Imana harimo abantu iyo utarasenga ngo imana ibemeze batemera amen ndashimira imana nabonye mpamagara ambwira ati mukozi w'Imana sengera madamu wanje nanje mfite ndabishimira imana nkashimira imana kandi biciye muri burakeye hari ibintu mbona imana ikiyakora muri famille amen ndashimira imana kandi umuvyeyi wanje muri iyo minsi yaragwaye ntavyo bambariye ariko imana yatanze ubutabazi aragenda arakira ubameze neza abumvise gushima kwanje imana tugirire neza amen amashi kuri Yesu haleluya mufatire mikrofone haleluya haleluya ndashima bose sinoronka mpera aho mpereza nukuri ndashima ana ibyiza yankoreye yarabanye nanje itariki 31 y'ukwezi kwa mbere narayibonye nabonye iseruka aho nari naniriwe nabonye iseruka aho abaganga bari bananiriwe bari batanguye kumbwira ati ibintu wapi nukuri nagiye muri klinike jewe atagise na kimwe numva ndamabuye navuye muhira mu gikota bahabonye abamama barahabonye ngenda n'amaguru gushika muri klinike ndagenda nshitseyo aho nari kuri rendezvous nahenzi yuko ngiye kopegwa ndashikayo mugabo katupanga murondere ibise hama nshitseyo barandonderera ivyo bise barantera irya serumu nukuri wamengo asha sinzi mugabo bakinshiramo iyo serumu nca ndabwira umuganga ati muganga manzi ureke mfukame senge ndafukama mu ivyariro nukuri ndasenga ndambaza iyo mana nayo wamengo nukuri ikiranyumva bakinshiramo iyo serumu ibise bica biratangura kuza ndagumaho aho iserumu bayinshizemo 2 z'agatondo ndagumaho nkiryamye mu ivyariro bantegeka kuryamira ukubafu ngera saa 10 niho nagiye kuronka umwana ndavuga ati Yesu amashi yamugiriye neza wewe wari wabayezekiye ndavuga ati none gamana tiwari warindiriye ko amasengesho atangura ti nukuri uranyeretse ibitangaza ati ndakubonye by'ukuri nukuri narahabonye imana abaganga bari batanguye kumbwira ngo iyo nda yawe turabona ntisanzwe umwana araza umutwe umwana aranka kuvayo nukuri ndavuga ati ibi bintu nyene ntibisanzwe mugabo nkakomeza nkabwira imana ati imana ndakwinginze ivyo bakoze ku bugingo bwanje ubihindura ubusa tiwiyerekane kuri imana nukuri harageze igihe abaganga baraho baza barantwenga ndatekana ndavuga ati jewe iyo mbwira ndayizi igomba mutwenge umudogiteri arahara ababwira ati nimureke gutwenga tabandi baza bahamagara ba nyina wabo ti mugabo wewe murumva ariko ahamagariye imwumva ti iramutabara nukuri ndagumaho nukuri imana dusenga ni imana yaranyiyeretse nukuri sinayinzi uko nari kuronka umwana akomeye canke naringiye mvuga ati ngiye kopegwa nkuko babinyatuyeko mugabo imana yarahabaye iriyerekana nukuri ejidi imana izimumpera umugisha umunsi buca ngenda naje ngaha nukuri ejidi aransengera arambwira ngo pastor ari ngaha ngo mugabo ngo ari mu masengesho sindakujanayo ndavuga ati nukuri nusenge timukwizera kwiwawe byose imana irabiroranya nukuri yaransengeye ndabona ikiganza c'imana amashi menshi kuri Yesu nako numva noyivuga nukuri harageze igihe mvuga ati imana tibuka
ivyo nagukoreye. Tibuka kuva muri Sunday school ndakuvugira ti nukurugira icyo unkoreye niwankura aha hantu nzogushima. None nukuri ntacyo mfise noho Imana icyo nzi gusa niya nkomeza nzoyikorera uko nshoboye. Nukuri nzoyishobora nzoyikorera kose mu byo nshoboye. Mvuyeyo ca ndahura n'ibigeragezo. Uku kuguru kuraba paralize sinatambuka byasaba yuko mu kugenda ndagukuba. Bamwe bambwira ngo nibinyanya ariko je sinabona ko ari binyanya narabona ko ari bitero. Nikwanja naratambuka guhezemwe inguvu nkaca ntangura kugwa nkaca ngomba kugwa nubaraye. Ariko aho nziye ngaha pastor akansengera ukuguru byaragenze neza numva ntanguye gutambuka nubwo ubu ntumva shoke sigose nkuko byahora. Amashukuri Yesu yabikoze aragahezagirwa. Manishi. Ndashima Imana rero yuko yabanye nanje. Nkimara indwi nkiva kwibaruka itariki 9 nukuri nagiye gushirako ibiharage umwana nkurikije aca kubita ukuboko mu isafuriya yabize. Ndavuga ati Imana ibi bigeragezo sivyo tibibigeragezo uri kuranteza tibitsindwe mu izina rya Yesu taho wabaye hajya tino mu bantu habe. Nukuri ndabwira Imana ndavuga ati Imana uku kuboko kurahiye tuzundinde kwangara nja kwa muganga ti wewe nyene umenye uko bigenza. Nukuri nabonye Imana nahabonye ikiganza c'Imana aho hantu urushishwa rwaravuye ko sinigeze nja kwa muganga nta bisebe byabaye ko ubu ndiko ndavura nyene kugira nyene hongere hasubirane. Ivyo rero ndabishimira Imana gose ko Imana yandinze urupfu ikarinda urupfu abana banje. Nukuri ndabishimira gose Imana niyumve ko ndayishimiye aho ivyagiye ku ntebe y'ingabe y'iganje. Abumvise gushima kwanje Imana ibahezagira. Amen. Amashimesha abandi tunyarutse tugerageze kunyarutsa kuvuga mu ncamake ntuzunguruka ingene byagenze ingene wagiye ku isoko ingene wagarutse. Yesu nashima. Amen. Mumfashe dukomere Imana amashi. Amashimesha. Tuyongera yandi mashimeshi kukura Amashimesha ku mwana wacu. Ico nshimiye Imana nuko yemeye yuko mba ndi ngaha uko nari ndavyiteze sinarenze yuko umunsi mba ndi ngaha. Ico nshimiye Imana rero nuko yabikunze yuko mba hano yakoze yumve ko ndayishimiye ahiri. Hanyuma ikindi naco kuwa kane nabifise ikibazo nyene mbona ko kinsugereje mbona atanu uko nobigenza atari Imana yo mwijuru ikoze. Hanyuma mu gatondo muri burakeye ndavuga ati Imana ndagiye gusenga wowe nyene ni ufise icuri bukore kandi bigendereza. Hama ndaza hanyuma umugabo wanje acaraza ubu muvyeyi aramusengera kw'ico kibazo. Hanyuma turataha muhira cha kibazo nyene yaradusengeye bigenda neza uko twari twiteze ko biza kugenda siko vyagenze kubwisengesho umuvyeyi yadusengeye. Imana imwongera amavuta menshi mwumugisha izimuhe niherezo giza. Ikindi naco nshimye kuwa gatanu naraje gusenga nyene muri burakeye. Hanyuma nyene hari umutwaro nari mfise ndavuga ati reka rero ngende umwongera nsengeye. Mugabo nca mbona abantu mengo ni benshi mbona amasaha aragiye umwana agomandirana ashonje mvuga ati nje kumukorera ubuye. Ndiyumvira ko nogenda abasenzi bansengeye ubundi mutima ati reka ca ndataha. Nshitse muhira burya abasenzi baratubwiye ati iyo warinze uza ngaha ntuzotaha udasenge uzopfumuza mu basenzi bagusenge. Nshitse muhira mu masaha ya saa 6:30 natanguye kumva merewe nabi kandi nari inkome ntari ngwaye. Hanyuma ku mugoroba bitera bikara no mwijoro birakara. Ca ndafata ndafata ya mavuta twazana mwongera akayasengera ndayisiga natura amajambo. Erega bataraza mu gitondo ntavyo bazi by'amavuta. Byo bazi. Yo. Barahomvye hubwo. Nibambase. Ya mavuta ca ndasenga ndayisiga natura amajambo. Bwakeye nkomeye nakize. Amashimeshi kuri Yesu. Ndashimiye Imana rero. Ejo nyene ku mugoroba vyongera kumfata kwa kundi. Mwijoro kwa kundi nyene ivyo bintu bimfashe bitangura biza kwizosi biza mu mugongo numva ndemerewe mbabara nca numva nimbeho ngacanshuha ndongera ndasengeje kuko ku murango ntibimfata niho naciye ntahura ko ari bitera. Ejo mwijoro ndavuga ati none gamana mvume mira paracetamol ho bubushuhe bugenda cyangwa umanize ati kubwajya amavuta nisize na nisengesho vyafadikanije ndiziye ko ije guca nakize nzoja gusenga mvuge Yesu ingena agira neza ingena kiza. None Yesu yabikoze yumve ko ndamushimiye nakize ubunumva nkomeye abumvise gushima kwanje Imana ibahezagira. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Nanje ndashima Imana muri uku kwa mbere nabonye Imana ikomeye itariki 13 nanje nagiye kwibaruka
ntagira ibise nshitseyo muganga arantuma ecographe antumye ecographe ndayikoresheje barambwira ngo harageze bambwiye harageze ndasubiza inyishu muganga aca arambwira ngo genda uzane ifishi ahejeje kumbwira genda uzane ifishi arambwira ngo genda urondere igitanda ndakirondera aca arambwira ngo genda ugisase ngo hanyuma ngo urabona burije ngo niwabona ngo hari igihindutse ngo uregera abaganga ngo niwabona atagihindutse ngo uzogaruka ejo ngo bakongerereze ibise hanyuma ndaryama buraca tagise numva hanyuma hageze mu gitondo ndasubira ndegera abaganga ndabegereye baca barambwira ngo none we waje kwibaruka tegome ngo none ngo urafise ibise ateka ntavyo mfise ngo we rero ngo ni witahire ndamubwira muganga je sintaha kuko naje kwibaruka ariko muganga carambwira ngo none ngo usubiye inyuma naho ntoya ntije sisubira inyuma nguma ngaha hanyuma rero muganga carambwira ati none tugufashe iki ndamubwira nti je ni munyongerereza ibise kuko harageze kuko muganga yantumye ifishi yongera ampa n'igitanda yabonye ko hageze hamundi muganga ari hande yiwe acamubwira ngo rega nivyo ngo none yotaha ngo kandi baramukoreye ifishi ngo ari no mu bitaro kandi hanyuma rero baca baranyongerereza ibise nanje ndashima Imana nabonye Imana izo tariki 13 nabonye Imana idasanzwe nabonye Imana inyereka abaganga batanguye kuntererekanya Imana ibana nanje kandi ndashimiye abantu bambaye hafi bakaguma bansengera abakozi b'Imana Imana ibampera umugisha abumvise ugushima kwanje Imana ibaheze amashi menshi kuri Yesu megere hano Yesu nashimwe amen Yesu nashimwe kandi amen nanje ibyo gushima ni byinshi ariko mu ncamake icyo ngomba gushimira Imana nuko Imana yagarukanye umwana wanje yari yapfuye asaba kuba muzima kuwa kabiri w'indwi heze ndashimira Imana gose ko Imana yamugize muzima bita byarangiye Yesu wacu nashimwe ariko ndavuga nti Imana ari kiganza umukozi Imana hayasengera abana yaramusengeye nibuka nanje mu kwa kane hayasengera mwijoro sasa zijoro zigeze hazi ikintu kigakoroka hejuru gaca kinkubita mu mugongo no mu mutwe cyane ubwenge Yesu wacu nashimwe amaze kusengera nje hano ndamubwira ikibazo mfise aransengera mbwari yarushe cyane nahone sinagira ukwizera none aharansengeye by'ukuri none ngisura koroka muri ryajoro Yesu wacu nashimwe hageze muri ryajoro ndicara kwa cyaturuka inyuma nguma ndaho kizanana ndabura Yesu wacu nashimwe nze ndacaryama numva kigarutse kwa kundi kigarutse gikwita hejuru zanumva kidunze gatatu hejuru uwo musi nyana nsengera ndavuga nti Mana rero cyakiganda cyakiri cyankorako nuko nkora ku mwana wanje yongera kusura kuba muzima Yesu wacu nashimwe navuye muhira mwenga umwana aragwaye nyene bisanzwe ariko nza gushika kwa muganga ubushehe bwabaye burebure ageze kuri 40 Yesu wacu nashimwe muganga arambwira ngo uwo mwana bisa kumenga vyarangiye ariko mugabo yepfe kumutera urushinge rw'ubushuhe ndabe icyo vamo ndamubwira nje mutera urushinge rw'ubushuhe ndazaja gukira ntari mupaseri wacu yamusenge yari akumusaga arambwira ngo none umupaseri mwazananye ntitwazananye ariko mugabo amavuta yiwe aracyari ku mwana wanje kuko yaramusengeye Yesu wacu nashimwe umvere ngo yamamwasanga muri ya mashengero Yesu wacu nashimwe nijya nsengera hose ndahize kandi uko Imana wanje ndamwizeye ivyo yasengeye mu kwa kane n'uwo munsi umwana wanje arakira Yesu wacu nashimwe arambwira ngo shira ngaho oye umuganda no kumenga vyarangiye ngo nizo sijyamaze kuza gikoma nyene ritaka Yesu wacu nashimwe gurinde rwabikivamo ngo wizere ngo iyo Mana yawe no mukozi w'Imana wawe ngo ikuravuga nego je n'ukuri je ndamwizeye ndazi umwana aza kuba muzima arambwira ngo ngenda mutere ngo serume namwe niyo serume gomba uyireke ndazi umwana aza kuba muzima Yesu wacu nashimwe ukomere Yesu amashafisi ukwizera uyu muvyeyi kwe hetse umwanya mutoya bambwiye ngo inge tukurondera kandi agatanda ngo tumushireko kuko uwo mwana wawe ngo kugira asubire ku muzima asubire kuba muzima ngo yaje kugorana ndabibona ntije ntibije kugorana umwana yamaze kuba muzima ngo none ngo mutora umwose none wa mwana mumpeje ndamwonsa ndamona rose ha ngo mukozi w'Imana ngo wizenge kandi arakomeye cyane ndagomba naje kuzonyereka aho hantu usengera ngo nanje nzoze kuhasengera utaramuzana bimeze gute amen rero ndashimira Imana cyane kuko ibyiza yankoreye yandinze kumaramara
nari namaze kubona ko umwana wanje yapfuye ariko muganga nguma no kwizera yesu wese nashima ndavuga umwana ntahaja ni kuko naje sinapfuye cyagiye amen ko zimana yari yavuze ngo ngesengera abana ngo naho bazoba bageze kure ntacyo bazaba cyaguma nizeye iryo jambo amen katacaza kuba ntacyo yabaye n'ubu ni muzima ubu ni muzima kandi nako atagase ameze neza amen ikindi shimira imana cyane mu kwezi kwa kane naje ngaha ndushe amen nagiye kwa muganga ntevye kuresha ama examen bambwira ngo hari ingwara abantu yitwa toxo ngo uwo mwana ngo amaze kuvuga ngo dushavuka ngo umutwe ngugaye kuri abandi bo muri ville yesu nashima ndagira ubwoba cyane umuganga arambwira ngo umuti ngo bambwiye ko guhumbi jana ariko muganga ngo byaramaze kurengera ngo twakura mu ndwi zibiri umwana akiri mu nda ndamubwira nti uwo muti nuwurekeje nabonye ahantu banjanye gusenga nazabona umukobwa witwa Arisa amen je ndizeye ko uwo mwana wanje atacazoba amen none umwana yavutse ari muzima gushika n'ubu amaze amezi 9 amashi menshi kuri Yesu nta mwana mwiza nk'uyu ameze neza nk'uyu abadayimoni bagaragaza kumsinzire muti bakanzanira indoto banyereka umwana abyimvye umutwe cyane ungana amahe bya bindi bakubwiye bimwe bambwira ariko muganga avuga nti mana ndazi yuko nize imana hajya muri repentance ndazi ko nabonye benshi bo kumashinga nahe yuko bakize ingwa zikomakome amakasera n'ibindi naje ndazi umwana wanje kacaca azoba inasenga akambwira ngo rindira hera amezi 3 ngo turabe yuko bitazoza gushika n'ubu yagira kwiza amezi 10 ntibiraza ndashimiye imana cyane ntibizoza ntibizoza mu izina rya Yesu abuze gushima kwanje imana ibahezagira amen ashimwe yesu ahabwe icyubahiro amen nanje nongeye guhagarara imbere y'imana afise gushima ino ndwi yabanye naje nabonye imana mpagurutse shima ababyeyi natwaye kwa muganga kuwa gatatu nari kwa muganga umubyeyi ntwaye yibaruka amahoro ndabishimira imana ntibyari byoroshe nayo bavuga ko bamutwara muri bloke ariko imana ntiyemeye ko agenda muri bloke icyo nagishima imana cyane kuko twe dusenga hari amasezerano iba yatubwiye ngo babwire hamwe niyo mwizigiye niyo mwakoreye ntimara amazi yanteturuye rero hageze ubugira kabiri namutwaye kuwa kane by'ukuri nabonye imana nawe itabara kandi ishoboye byose bantu b'imana yaribarutse mu mwanya muto ariko hageze ibikurikira umwana biranka kuvayo abaganga barakoresha ibintu byose bashoboye birarahira baravuga ngo hageze ko turondera umukozi w'imana akaza gusenga yesu nashimwe nukuri nabonye imana baravuga ati nyaruka biranse biracankanye ndabwira imana tumviriza ndakubwire imana nzi ko wavuze kutazonshuka wambwiye kutazomara amazi tabara nkivuguka ijuru riramanuka ndumva ubwiza bw'imana navuga ngo n'abaganga ku bumenyi wabahaye ndagomba wongereko ubakoresha ibikomeye nukuri mpagaze imbere y'imana shima ubundi iyo twibarutse baravuga ko ari ibizi inyuma y'umwana nibyo twibaruka bijya biragoye umwanya muto umubyeyi arapfa ndashimye imana rero umwanya muto maze kubabisa ndavuga ati namwe musubire mukore bya bintu byaragenze neza numva dukomeretse amashi yabikoze ndashima cyane numva nezerewe sinari kubyihereranya yesu yavuze ngo nimwabona iby'imana ikoze muze mubibwira abandi ko mwamara umukiza eshimye imana rero uku kwezi kwa kabiri kuva mu kwa mbere ndose abuzukuru 5 ndose abahungu 4 n'umukobwa umwe yumve ko nabishimiye imana hamwe ni gusenga no kwizera ntayitokura umuntu kandi ntayitomushitsa ubundi ko bwa dusenga mukozi w'imana ko tugira ingorane dusengana igikomere namanda babwira ngo dutanga ibitambo twebwe tukabitangira tugasenga iyi imana itabaye tuba dufise ishimwe iyo idatabaye naho tugira amagogo yumve no ndayishimiye ibivuye ku mutima ivyumve ko mvuze ngo mana uriya mwarahezagiwe amen dukomeretse amashi yamugiriye neza mwumvise abuzukuru nimwabonye badati narafise abakobwa 5 cyangwa abahungu 5 n'abana b'umwuka haleluya amen haleluya kandi amen nanje mpagaze ngaha nshimira imana yumve ko ndayishimiye cyane ku munsi wa kabiri yarankoreye ikintu kinkora ku mutima hamwe niyumvira kubera ko bikoreye jewe imana yarankoreye ikintu hamwe mara umwanya ndiko ndiyumvira impamvu yahisemo jewe yumve ko ndayishimiye cyane ahiri dukomeretse amashingo yamugiriye neza hajya birakomeye hajya yabuze ibyo avuga n'ibyo areka ati none ndavuga ndahereye ati mana warabikoze gusa Yesu ashimwe kandi amen ubwa mbere na mbere ndashima imana yongeye kunyemera ko nk'amagara hera ya naje ngo mbeshimira imana
ku kintu imana yakoreye umuryango wanje. Hari mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uheze niho pasiteri yavuze ngo agomba asengera abantu bakeneye kuronka abana. Je nari nicaye hariya ndavuga ati je ningenda baraza kuntwenga kubera ntiharagera ko mbyara. Ariko hariho mukuru wanje yari amaze imyaka 5, hari hamaze kuvayo inda 2 zose. Ndavuga ati imana asengera bariya bagiye hariya nawe umwibuka umutabare, ndamuvuga mu izina mu isengesho. Ariko imana yo mwijuru yumve ko ndayishimiye, yararose umwana nuko ku 12 guheze. Imana amashi menshi kuri Yesu. Muze mugira ukwizera kurarema, iyo ugize ukwizera kurabikora. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ahimbazwe. Amen. Abantu bagumbire mu izina rya Yesu. Amen. Nanje mpagaze ngaha nshimira Imana ku byo yankoreye. Cyambere ndashimira Imana ko uyu munsi nazutse amahoro n'umuryango ngasigara ari muzima. Iyo bitabukoze nakuba nezerewe nk'uko. Hama je mu ndwi heze nakiriye message itari nziza ibabaza umutima wanje, ariko Imana mu nyuma yaranyiruye. Jewe narari nagize inzozi mu ndwi yahera, inzozi zitari nziza, mbona ndi muhira ndiko tugiye guhamba umuntu. Nyuma yaho gato mbona telefone yo muhira telefone nkibona, Mana vuze Mana zanzo zikweri zirabaye, kuko nyuma yo kuzirota nakumvuga Mana uru rupfu ntirube. Niho rero ya fone nayibona umutima ucuraranduka, numva bambwiye ko papa agwaye kandi aremvye. Ndavuga none biragenda gute? Ndashimiye Imana yazanye repentance ikanyigisha no kwizera ubugira kandi. Hari igihe uba ahantu ariko kwizera atari kirenga. Rero maze kuronka iyo message bakambwira ko yagiye kwa muganga ariko guhinduka babona, naciye numva norondera umukozi w'Imana pasiteri wacu. Ndashimiye Imana yo mwijuru yamuduhaye, n'umuntu mwiza kandi abanye neza n'Imana yiwe. Naramutakambiye ngira Imana ndamutora kuri phone ndambwira nti ibintu bimeze nabi, arampinyisho nziza ateka dusenga Imana iza n'ubutabazi bwihuse. Acarasenga nja mu kwizera, basi ivya ya miti sinasubiye kuvyizera, nabonye neza ko agira hire kandi kubira isengesho, kandi vyagenze uko nyene. Amashi kuri Yesu yagize neza. Aramusengera none ubu ni muzima, ndashima Imana cyane kubwiwe. Nari namaze kubona ko yapfuye, basi naguma mbona neza ko umwanya n'umwanya bantelefona bambwira nyene ko byarangiye, ariko Imana ntiyemeye ko birangira, ntiyemeye ko habikiriye, kuko none nyene rabizi ko ntakeneye kwapfa muri no misi. Rero yaramuzigamye, mve ko ndayishimiye. Ndashimiye n'Imana yatoye pasiteri wacu, ndashimiye na mon frère Blessing yaramfashije. Murazi ko umutwaro uremuruka iyo bawikoreye ari benshi, rero sinawigumanye nje, baramfashije none ubu ni muzima. Yesu nashimye. Haleluya. Amashi kuri Yesu, amashi menshi cyane. Abumvise gusenga gushima kwanje Imana ibahezagire. Amen. Kandi no gusenga ntiwari wihenze, byose ni byiza. Iyo umuntu ariko arashima bari karasenga. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ndashimiye Imana inyemereye kuba hano muri runo rushengero rwacu rwa repentance. Ndashimiye Imana yaduhaye umukozi w'Imana dukunda, atwitwararika iminsi yose mu magorwa yacu n'ibibazo byacu, atadutererana, adusengera ku Mana ikamwumvira tugaca dutabaho. Jewe navuye ngaha mu mwaka uheze mpawe message nziza n'umukozi w'Imana, umumama ngaha naje mu masengesho ati Imana igomba kukujana ahantu. Hama ndaza ndasezera, zezeye nca ndagenda. Ngiye aho nagiye nagize ibihe byiza, kuko nari maze kugeza n'aya masaha sinigeze ngwara mu minsi yose namaze ndi muri ibyo bihugu byo mu Rwanda no muri Kongo. Sinigeze ngwara, ibyo rero ndabishimira Imana. Ariko nagiye mbona ibimenyetso by'abarozi, mparuye ibintu bamanuriye, bari bambohesheje ibintu byinshi, ariko kubera mu rushengero rwa repentance hari Imana yaracagaguye imigozi. Ibyo bintu byose ndabishimira Imana, ndiko ndabyegeranya kuko ndiko ndashima no hava mvuga amasaha akaba menshi. Rero mu minsi yo kuza resepase yari guhera muri uku kwa kabiri, nari nateguye ko nzoza mu matariki ya 15 canke 17, ariko mu minsi intambara iratera muri Kongo, biranka tuca turahunga dusubira tuja mu Rwanda biranka bahatera ibisasu tuca turahungira
tugarutse igisenyi mu rwanda amasasu muri goma biguma byanka gushikaho muri ya nzira imwe yo ibukavu no muri kamanyora M23 ikirahafata haguma hari intambara ari mu minsi yo kuza kwa jewe ndavuga ati none gamana jewe nzoca he ngomba mpere mu rwanda kweri numva no ndagira amagorwa ndandikira message umuvyeyi wacu ndiko ndarira imyosori yandeze ndavuga ati ngomba mbwira umukozi w'Imana nsengere nkagoma ndamwandikira ati nukuri jewe numva umengo ndafise amagorwa hama caravuga ati humura Imana izoca inzira iryo jambo rica rirandemesha nca minsi yose ngiye kuri YouTube nkaca mbona amasengesho umukozi w'Imana ariko aradusengera nanje nkaca ndakira najya amazi ndayanwa aracira inzira najya amavuta ndayakira ndayisiga arancira inzira kugeza ubu rero twaciye duca ahantu bita muri Tanzania turazunguruka no mu Burundi ubu rero ndiho ndi ngaha ndiko ndashima Imana dukomereye amashi yamugirira bantu b'Imana yararize ku audio ndabura ico mvuga niyumva ko ndayishimiye kuko Imana yo muri Repentance ni Imana ikomeye ntayitabasha gukura umuntu kandi ntanahita amen amashi menshi kuri Yesu nukuri Yesu agira neza bantu umuntu kurira muri audio y'iminota 3 ariko arare none uravuga iki Yesu nashimwe kandi icambere na mbere mbanje gushimira Imana yanzanye ngaha muri Repentance hama ikigira kandi banje gushimira Imana yaduhaye umuvyeyi mwiza umuvyeyi w'urukundo umuvyeyi w'impuhwe umuvyeyi atigera avangirwa na rimwe nukuri uwo muvyeyi wacu yatuye ijambo muzoze muryakira atagufyinata kurimo yamavuga ijambo nkiyakirira nkabona guhezagirwa hama ikigira kandi nagira sure shimire uyu muvyeyi wacu naragiye mu biro ndemerewe fise imitwaro indengeye cyane ntabona uko nifata fise amarira menshi arampa envelope iyo envelope arambwira ati envelope ndaguhaye igiye kukugururira inzira igiye kuguhoza amarira yose warize igiye kuzanira amafaranga nukuri uko yabimbariye byagenze uko nyene ikigira kandi shimira Imana je nari fise ikintu nagwatirije ahantu bampa amafaranga ngana 300,000 bakaguma bashirako inyungu ico kintu canje nza kwirotruva kigeze mu bihumbi 440 kandi bampaye amafaranga ibihumbi 300 ndaza ndarira ndabwira umuvyeyi wacu tariko ko mwama musengera iki kintu canje nzoteba ndakironke kigaruke mu rugo rwanje mwungera arambwira ati fuka musenge ugira ukwizera Imana yagukoreye byinshi tindi ngaha ku bwawe iki kintu cyawe kizogaruka ntaho kizoja na Simplice ndamushimiye cyane nawe nyene naramubwiye asengere na ndemerewe cyane hamwe numva no kwiyahura nawe arafuka amarasenga aravuga ati kino kintu kizogomboga mpagaze ngashimira Imana mwungere yaratubwiye ati ibintu byanyu bigiye kugombogwa kandi Imana igiye kubahuza n'abantu bakomeye cyane Imana yarampuje muri no somene n'umuntu akomeye cyane umuntu ntaziga zambona aranterefonye atari mu gihugu cyo mu Burundi ngomba ndaguhe 500,000 ngo ntuburi ico burifashisha ati ntuburi ariko 500 kere wowe buri ico wifashisha iki kintu canje urumva ko cari kuri 440,000 candagenda ndakigombora hamwe nari narihebuye nukuri mpagaze ngahashimira Imana cyane bivuye ku mutima abumvise gushima kwanje Imana ibahezagiye amen amashi menshi kuri Yesu ariko abantu nabo baratwenza ngo ntaburi ico yokumarira nawe byo bijana ntivyo buco bikumarira Yesu ni mwiza Yesu nashimwe amen Yesu nahabwa icubahiro amen mufashe dukomera amashimana yacu murakoze cyane murakoze mbwira mugenza bati humura Imana iracakora uzobukoze cyane Yesu ari ku kivi Yesu nahabwa icubahiro nanjye ndashimira Imana kuba mpagaze imbere yanyu muri aya masengesho vraiment narabonye mu kiganza c'Imana Yesu nashimwe mbanze gushimira Egide yagerageje kushira ku murongo kugira inze ndakurikirana amasengesho Egide vraiment mumfashe nawe mumumpera amashi
tunashimwe narifise umutwaro wamushikanje yaramaze imyaka 5 muri Kongo. Yesu nahabwa icubahiro. Hamaze kuba ivyo bibazo byabayeyo kugeza nuno mwanya n'isaha nta telefone twari bwumve, mugabo ndandika izina ryiwe n'imyaka yiwe nanje ndishirako nca numva ijwi rimbwira ati ayo mazina wanditse igihe cyose uzodurasenga uzoza ufukama uyafukamako Imana izokora ikintu. Yesu nahabwa icubahiro. Shatse rero gushima ko muri indwi Imana yagikoze muri iyo myaka 5 yaramaye muri Kongo. Twari tuzi ko yapfiriyeyo, mugabo ryari hirya yejo kwa 4. Yesu nahabwa icubahiro kwa 5. izina rya Yesu Kristo ndacagaguye imigozi yose yazubiye ubuzima bwiwe, yazubiye umugisha wiwe, turayicagaguye, turayitesheje agaciro. Mana umuhezagire kugeza ku munsi nk'uyu kwa Mungu azofise intahe z'ikintu gikomeye wamukoreye. Ndavyatuye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Mana kugiriye neza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Abw'icyubahiro. Amen. Magazi hano nshimira data wa twese
imana ita- imana itoranya itaravye ku butoni, imana ndiho, imana nteturuye. Haleluya, haleluya. Shimira imana yazanye tase hano, ni imana yaje gukora aho atamwana w'umuntu yashoboye gukora. Yesu ahabwe icyubahiro. Hari byinshi nahanuriwe hano kandi nagiye mbibona. Haleluya. Hari ibyo abana b'abantu bashobora kwibaza ngo ntibikunda, ariko data nta kimunanira. Yesu ahabwe icyubahiro. Hari ibyo umwungere wacu ashobora kuguhanurira, hakaba habavuga ngo mbega byoca he, ariko inzira y'Imana ntica mu nzu zabo. Haleluya, ukano karakomeye. haleluya. Yovani Nice irashoboye. Hari igihe umwongere yampanuriye arambwira ikintu ko mu mezi 3 kizoba gikunze. Yesu ahabwe icubahiro. Hari imodoka zigenda zipakiye byinshi kandi mu gushika zirateba. Haleluya. Zigenda buke buke ariko zirinze zishika. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Yo zishitse. Haleluya. Imana iratwenza. Amina. Ndashimiye data wa twese yo yashikije amasezerano. Haleluya. Hari byinshi bitonze ku murongo nagiye mvivura. Haleluya. Kubwa data wa twese. Iyo Mana ndayishimiye, yumva hiri mu ijuru ko ndayihaye icubahiro. Ibyo data yamvyaye atari gushobora kunkorera, data wo mu ijuru arabinkoreye. Ibyo umugabo ankunda atari gushobora kunkorera, data yarabinkoreye. Haleluya, haleluya. Ni Imana ndiho, ni Imana ishoboye, ni Imana ikora ibikomeye, ni Imana ikora ibitangaza, ni Imana izura ibyapfuye, ni Imana, ni Imana. Haleluya. Amen. Usagira neza. Inzira y'Imana ntabwo ica mu nzi wabo. Kugira twihute koresha. Yesu nashimwe cyane. Nanje mpagaze ngahashima Imana kuko hari icyo yakoze cyanejereje umutima wanje. Je mfise umuryango wanyigishije. Umwaka rero urangiye ndahejeje kwiga university. Ariko nkuko pastor akunda kudusengera ngo Imana iduhuze n'abantu b'umugisha. Mw'iyi minsi heze nari mfise stage professionnel muri kaminuza y'u Burundi. Ariko entre taje nagiye guhura n'umupapa avuka hari iwacu tuvanaho Gatumba. Ambaza amakuru y'ingene byagenze kugira nige privé ihere ndamubwira uko bimeze. Dusubiye inyuma gatanu nabamukinanira naho mu ndwi heze ngira sinaje no gusenga, twari ko twitegura ko bari barose amaviza bagende muri Belgique. Ico gihe rero maze kumubwira ingene byagenze acambwira kankwereka ico gukora ko niyo famille urimwo bariko bagenda kuba hanze nta uzi ingene bishobora kugenda. Acambwira nyaruza kwishure ugenda udepose ibisabwa byose turondere diplome. Iyo diplome je naragenda kuyisaba, sinzi hari gihe tugenda tugasaba ibintu dufitiye uburenganzira bakaraba abo turi n'ingene dusa ntibadutunganirize. Ndagenda kenshi, naragiye kuva muri Decembre na depoje igitabo muri Decembre, ndariha diplome ndariha n'amabirete byose ndotoriza ko ndabironka. Nkatwara borodero nkuye muri banke kwishura kugira bamperesi bakambwira ngo comptable ntawe uhari. Janvier yose irahera ngenda, arantelefona arambaza ya diplome gute. Monsieur nguma ngenda ariko ntabwo bariko barantunganiriza. Yambwiye bihoze mwana, acafata acambwira araza kumuhamagara akagitere bavugane. Amuhamagaye aramuhamagaye muri Janvier mu maro 15 amubwira aza gutanga ordre ku ishuri bayikore. Jenda genda kwishura ngiye kuyitora bavuganye nubundi ntibabikoze. Chanda gisubirayo ndagenda muri biro ndamubwira uko vyagenze. Stubiyeyo acambwira bareke nzogenda kuyitorera kubera arongoye
ama universite y'u Burundi acambwira nzogenda ku ishuri kuyitorera kandi nindinda kugenda ntibizosa neza. Arongera mu telefone kuwa kane amubwira iyo diplome yanje ntabwo mushobora kuyizana kuyirondera, ejo vendredi muze mwitegure nzoza ndayikorere. Ndagenda bacamubwira ejo 15h vendredi hari higeye ejo azobe yashitse ku ishuri zoca tuyimuha yitwara mutubabarire vyaratugoye ibindi bintu byinshi ntibidaho. Rero navuye muhira 14h ndagenda 15h mari ndahashitse sanga bayisinye byose vyaheze baca barayima ndayitahana. Yanambwiye ejo azoramerdije ngenda ndayimushire tuvugane. Shima Imana rero yuko nanje bishobora kuba mva kuronka diplome kuri universite ko bisanzwe bivanye naho uva, ariko je mu muryango iwacu nije nize jenyene nije ndifura ndumwe, ariko urumva birakomeye cyane. Nkanashimira n'Imana ko n'abavyeyi banyigishije banyemereye ko tuzoyifeta. Imana ibaho umugisha muzoze kumfasha ducelebre murakoze tuzoze. Haleluya. Gato ngo hano gatowe bino hano gatowe we kugira uzi Bujumbura wajuje gukora iki? Je namanutse Bujumbura afise umugenzi wanje andangiye akazi ko umuntu yanyigishije nje kurera abana nari mpejeje A2 hari muri 2020. None ubu ugomba uronke nakazi yaje kurera abana, hanyuma abo bana agiye kurera abana Imana irabakoresha so bacu bakwigisha baca baramwigisha university none arayihejeje. Dukomere Yesu amashimesha agira neza. Yesu ni